wanted to receive visitors. n'abari bari batubwiye yuko baza kuza They say that they will come, mugabo bacerewe but they were late a little bit. mugabo nta gucererwa mu ngoro y'Imana twese amasaha arakwiriye sivyo But in the house of God, the time is always right. rero niteka rikomeye So it's a great privilege kwakira to receive umuserukizi w'uBurundi the representative of Burundi, muri Amerika the ambassador of Burundi in America, kandi twakira and we receive natwebwe abarundi baba hanze as Burundians who live udutwara here, twese the one who is who's representing us all. ni wadutwara twese He is leading us. ni wadutwara twese He is leading us. hariho ibintu jewe ntakunda gutebamo There are things I don't like to spend uvyemera in, cyangwa utavyemera whether you accept it or you don't accept aragutwara it. kuba hanze He leads us as rero that's it. Amen. munkundire nakire ambassadeur So allow Jean me Bosco to receive our nakire na ambassador Samueli Jean Bosco arongoye abarundi and receive Samuel, who is the leader b'abamahanga bose of all the diaspora, bashobore kuza ngaha so they can come baramutse from ishengero and greet the church, hanyuma batubwire akajambo kari ku mutima and they will sivyo tell us a word that they have in their heart. haleluya Amen. karibu Thank you. You're welcome. iyo ni Samueli abatamuzi His name is Samuel. For those who don't know him, turavukana he's my brother. Merci beaucoup. Turasa We look alike. Samueli n'umuhungu w'abatama n'abatamakazi muhora mubona babiri Samuel is the son of that father and mother you normally nibaza see ko there. mushobora kuba mutabibuka Maybe you don't remember bakunda them, kuba bicaye hajya inyuma but they yanjye are always sitting right behind me. rero uyu n'umuhungu wabo So this is their son, rero karibu sa and we welcome you. murakoze cyane nyakubahwa pasteur. Thank you so much, Pastor. Ubwa mbere ndabashimiye ko mutwakiriye. First of all, I thank you for receiving us. Hama igihe namaze ntaringa muri Arizona And the time mwafatiye neza abavyeyi banje I iri spent shengero outside of mwarakoze Imana Arizona. You ibahezagire. took care of my parents. God bless you, church. Ivyo kabisa ndabakengurukiye cyane. I truly thank you. Hanyuma kuno munsi rero ko mutwakiriye today, kandi ni rya mbere jewe nje hano Because you are nuko receiving us again, it's my first time being here. nagomba ubwa mbere kubakeza I wanted to congratulate you first. kuko igikorwa nk'iki gisaba kwitanga Because a work like this needs sacrifice. kandi gisaba inkomezi. And it needs strength. None rero Imana ibandanye ibafashe So may God continue to help you, kugira ngo uru rukundo ubumwe mufise so that the love and the unity that you have bikwire mu barundi bose ku will isi. be dispatched in all the community of Burundians all over the Hanyuma world. sinza gufata umwanya kubera ko nazanye n'umuvyeyi But I won't take a lot of time because I came with my parent. nagomba munkundire sintwara umwanya wiwe I won't take his time. mumfashe kandi no kumwakira muri Arizona kuko twahezagiwe cyane. Allow me to receive him in Arizona because we're truly blessed. Ico ndabasavye nuko iyi misa iki gisabisho cyanyu kirangiye What I, mwoza kwifatanya natwe mu kumwakira abarundi twese turi hamwe. what I want to request of you is that after the meeting we are done with the service, you can come and help us receive him where we have prepared to receive him. Babikoze neza nabonye ko bashizeko na address. They even put the address. Ndabinginze muce muza kuza rero dusangire twakira umuvyeyi wacu. Murakoze I'm Imana humbly ibahezagire. requesting you to come help me receive our parent. haleluya Amen. reka twakire urongoye abarundi Let us receive n'uduserukira the ambassador akongera and agaserukira represent n'umukuru w'igihugu us and represent our muri president muri Amerika in yose America all over. Hallelujah. 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 Amen. Icyubahiro ni cyane. All the glory belongs to who? Amen. Amen. Ndashimiye Imana I thank God yakoze ibyiza nk'ibi that did beautiful things like this kugira mshike hano. so that I can be in this place. Hanyuma ngashimira n'urongoye watowe ngaserukire abarundi baba hanze. And I also thank the president of the diaspora Kubera niwe twavuganye hanyuma aravuga ati ni byiza ushitse ino bizoba ari byiza. because he's the one I talk with, and he said it will be great if you come. N'urugendo rwa mbere This is my first travel kuko naje ndi mushasha maze amezi make. because I'm still new. I just had some months here. Nashitse
Washington DC mu kwa mbere itariki 11 z'ukwa mbere w'umwaka. I arrived in January 14 this year. Urumva rero ndacari mushasha. So I am still new. Hanyuma nashitse nejo canke hirya yejo ku mugoroba. So I arrived yesterday evening. Oya kuwa gatanu. On Friday evening. Hanyuma ejo nabonanye n'abarongoye abandi. And yesterday I had met with some leaders. Hanyuma mbwa kubera je ndi umukristo. But because I'm a Christian, nakuriye mu ishengero rya Pentecost. I was brought up in the Church of Pentecost. Kandi ubu niho ndi. And that's where I am still now. Hanyuma urongoye Diaspora namubare ntijewe urazi ko ndi umukristo nzokwinjira. I told the president of Diaspora, you know that I'm a Christian, I need to go to church. Acambara ati mugabo ni benshi basavye ngira ngo ati biragoye ngene vyogenda. But he said many have requested you, so it will be difficult. Ndaramubwira nti uraraba aho bikunda ari nka habiri turabe ngene tugabanya iminota turamukanye. But I told him, let us see how we can visit at least 2 churches. Nico gituma rero ntanguye gusaba imbabazi iminota ngira ngo twavuze ko dushika mu masaa 6 ngira irenga mabona ko twaciye. That's why I want to apologize first because we were late a little bit. Nizigiye ko imbabazi muziduhaye. And I believe that you have given me your forgiveness. Thank you. Hallelujah! Amen.